tumenyereye kenshi muri industry usanga umuntu akoresha umunwa gusumba ibikorwa umuntu ugasanga agiye gusora indirimbo arateye urwamo igisagara cyose wazoja kuyira ugasanga n'uburobe wayumviriza ugasanga n'uburobe ugaca usanga abafanura ba disappointings rero ivyo so indirimbo nkabona abafana batanguye kuyikunda nangura kuvuza induru rero kuko mbafise ishingiro aho kuja kuvuza induru ntaramenya n'abazobikunda baribo wapi muririmbyi n'abaragizi b'inka canke impene abungere basi abungere donc hari amajambo umwungere akoresha utokoresha imbere ya mikro canke kuri rezo sosiyo yawe iyo rero urinze ubona umuntu nk'umuntu apostinze nk'ubu nka postinga ngo naka n'umushenzi nk'ivyo n'ibintu udashaka gukoresha uri mu romaro kandi nk'ikindi kintu nk'abapromota benshi vraiment je singiye kuvuga amazina benshi ndabakurikirana ndabafollowinga hari igihe ushobora gusanga yapostinze ikintu kibaza eske uyu muntu ni wa muntu arepresenta igihugu canke arepresenta ugasanga umuntu yapostinze uruntu rw'urujambo wo kumva n'umuntu arinda umuceri wo kumva n'umuntu ari atutse inka hari bitutse kera nahora numva batuka inka ugasanga icyo kijamba kibwiye umuntu kandi arabipostinze Isaac TV Sali abakunzi ba Isaac TV ndaramukije cyane gose aho muherereye kubukeye mwaramutse kububwije nabo bosa cyane so sinana Flavia bagize subscribe rya mbere kuri Isaac TV ku batanzi na Flavia niyo mazina yanje so ku bantu bataraga subscribe bashaje vraiment ntimuzorahigana mutarafyonda harya hantu ndabasabye so kubwo rero ku munsi yo mumbonye mbafise bishasha mbafise umuntu mushasha cyangwa mbafise umuntu amaze guca kuri Isaac TV atuzana ibindi bishasha so kuri uwo munsi rero mfise umu invité d'honneur umu invité vraiment spécial niko nobivuga tumwakire kuri Isaac TV tumufashe ndetse ko mukunda ndabizi yuko mukwikirana cyane MT oui umeze neza ashima karibu kuri Isaac TV merci so abakunzi ba Isaac TV hariho abakuzi sinzi hariho nabwira n'atakuzi ubidondore majambo bica nka 3 bo kubatanzi nitwa Etienne Barushimana canke MT number 1 kubanzi nabo basanzwe banzi nabirefu cyane gose MT number 1 nge zina twakumenye ko cyane ayandi y'ikirundi tumva warayashize ahantu hamwe twakumenye nka MT number 1 umunsi twagiriba kuronka twamuzindukiye baje mumve yuko twamuvyukiye ko bwati muronke ikintu kiba coroshe MT number 1 n'umuntu asanzwe ari umurundi atari umurundi niko namuvuga oya ndumurundi w'umurundi apana ari umurundi atari umurundi oya ndumurundi w'umurundi ijana ku ijana mvuze yuko kenshi nukundi ko buri mu Burundi ariko nibice bituma nabo umurundi atari umurundi ahubwo ngoma ndi umurundi 100% mugabo ushobora kuba ataba mu Burundi kenshi ergo nkuye kwako kantu bunye none mbadagiriye nabi uraza umuntu gukura ko nguru umurundi utari umurundi ivyo ni kandi ivyo tugwanira igihugu duserukira igihugu turirimba kugira dutangaza igihugu cacu ubwiza bwacu tuduzi idarapo urumva rero niyo mpamvu uvuza akantu tugashaka gutuma numva kumengo hari akantu hari pourcentage ntwaye yo kwitwa umurundi cyo tubipfa ariko hambavu yaho MT number 1 umuntu afite indirimbo nyinshi kandi zagiye zirakundwa zirakunze cyane pe niko no bivuga hari amakorabo menshi wagiye urakora n'abantu batandukanye hari indirimbo yawe cyasinze ko abantu benshi babizi hari indirimbo yawe kera wakoranye na Stanishe indirimbo narayikunze gabaje urayibuka ho ngenda yibuka ijya ni yitwa Melody Melody yego barayizi abarundi benshi barayizi kuko ugiye no kuraba ibiharuro twari dufise kera ukaraba n'uburyo iyo ndirimbo yakiriwe uraboneka ko abarundi benshi barayimenye yego cyane gose MT ndamabane rero n'umuntu dukunda kubona swati mu Burundi swati yagiye ariko nitumenya kuza kwiwe
kuza kwanje donc tuza tubona duhuriye ahantu tukafata na MT yaje gute byagenze gute bo MT ikintu umenya kuri je nuko ndi umuntu novuga ndi umu artiste donc abashaka kumera nkanje simba shaka kumera nk'uwundi muntu si vya bindi ngo aba artiste ngo nabonye nakagize ibi ngo naciye ndabigira mbashaka kamera ukuntu kwanje nisangije kandi kindi naco ndi umuntu muri kamere yanje ntigera mpfa kurata ibintu mbwira abantu ngo ibi ngo nzokora ibi ariko uri umustar ukeneye yuko haba hakenewe yuko tubona mbega wa muntu abagukunda abagukurikirana yavuye aha yagiye kubona ngo navuye hanagiye akaba ari byo bintu bica bituma donc abagukurikira avuga ati aka kanya dukeneye MT nimba tumukunda nimba tumukurikirana aka kanya ari mu Burundi turavyishimiye aka kanya yasuye iyi mu bihugu asanzwe abamo ariko wetse kenshi niyo mpamvu nama nahimirije abantu kunkurikirana uwo muntu wese donc ankurikirana agomba no gukurikirana ama social media yanje agomba kuba ari active kuri Facebook yanje kuri Instagram ubu na TikTok nsigaye ndayikoresha abafana bashaka kunkurikira kuri TikTok ivyo bintu byose iyo ndabikoze iyo bimaze gukogwa ndaheza nkabitangaza donc nk'ubu tuvuge navuye muri Amerika ndamaze gushika mu Burundi ncambwira abafana ati mume karibu ndi ngaha mu gihugu ndi mu gisagara ca Bujumbura niho ndi wowe wese ankeneye wese akeneye kumenya amakuru yanje ubu iyi niyo location ndimo nsubiye inyuma naho inshitse canye nk'ubu tuvuge ngiye ndashaka kubabwira ati nakabaye tuzosubira ikindi gihe mugaka kuvuga ngo ngira nzoze mu Burundi ivyo wapi kugira abandi babikorwa sanga hasiga nk'imisibiri ucuvuga ati ndondere nka team ya par exemple icibyo organiza turaje gutegera kuri airport turaje bijya iyo esprit ni kuri iyo esprit yabi ndimwe mu bikora igihe cyose none habuze iki oya nta kibuze si kintu kibuze ahubwo gusa ni kushaka mbo ni nakubwiye ko ndi umu artiste nkunda kuba nkora ibintu nkuko je ndavyumvamwo apana gutrendinga nkuko abandi babona ikigezweho nanje niruka navyo wapi kandi bijya bintu nkora abantu babinkundira burya rero n'ugwibona uko ego bro hari abantu badakunda ko noba ni donc nkoresha umunwa gusumba ibikorwa tumenyereye kenshi muri industry usanga umuntu akoresha umunwa gusumba ibikorwa umuntu ugasanga agiye gusora indirimbo arateye urwamo igisagara cyose wazoja kuyira ugasanga n'uburobe wayumviriza ugasanga n'uburobe ugaca usanga abafana uraba disappointings rero ivyo so indirimbo nkabona abafana batanguye kuyikunda ntangura kuvuza induru rero kuko mbafise ishingiro aho kuja kuvuza induru ntaramenya n'abazobikunda baribo wapi nivyo vyiza n'ubundi bikorwa urakora hamwe bikorwa navyo bikagira ico vyivugira yego cane gose nivyo kandi hari des commentaires ziza ziraza MT ari humble aricisha bugufi malgré yuko ari umustar n'umuntu nyene ari pose vraiment hari abantu benshi bari gukundira nko bivuze kuko abanyagihugu burya bakunda ibintu bitandukanye kandi kindi nacumenye umunyagihugu reka mvuga abafana simvuga abanyagihugu bose kuko si bose arabafana burya umufana aragukurikira umwaka umwe 2 3 gushika ku myaka 10 afise ikintu cyatumye agukurikira yego akabaho n'abadukurikira bakanatuva inyuma kuko hari gihe ukurikirwa n'umuntu afise ubwenge ashaka umuromaro donc romaro mu kirundi twovuga ni nk'iki bavuga ngo iki romaro n'ujya muntu aguha karorero ujya muntu wowe ushaka kuvuga ati ndifuza kumera nka naka ndifuza gukora ibintu nkuko naka bikora rero uri umustar hari ibintu dukwiye kwitondera kenshi nk'amajambo tuvuga kuko tuba turi imbere y'ugwaruka ugwaruka ruradukurikirana rero ugwaruka bafise ubwenge ari gihe gukurikira imyaka 5 akanduruka kuva inyuma avuga ati cyane kurikiye umustar w'ikirofa man atazi sikuvuga ngo atazi ivyo arimo ahubwo atani ikintu ushaka kwigisha umufana niko usanga uri wa mustari w'induru w'ibintu byose kwiyemera ibiki umufana akagira ndafise ubwenge gukurikira umuntu nk'uyu urumva rero ivyo hariho rero n'ababikunda ntitwoca tumera cyo kimwe abastari sinoca mera nkuko nakameze
sinoca donc bisaba mere kujya ameze kugira uzonkurikira nimba zobibonamo akamaro nimba zobibonamo kwicisha bugufi ari byo bintu akeneye azoheza kure mu icigwa hama twibandaniriza cyane gose Mtindama usanzwe uba mu bihugu byo hanze ariko twashaka kumenya mbega umuziki w'u Burundi hariya anye wifashe gute biraborohera kuronka kungine mukora ariko hambavu yaho turakunda kubona wowe ibikorwa byawe kubikora ngaha mu Burundi kubera iki kuza kubikora ngaha mu Burundi je ibikorwa byanje nza kubikora mu Burundi oya abantu benshi baramaze kuvyihenda ko cyane kubera iyo hambonye nje mu Burundi baca bibaza ngo nje gukora ibikorwa by'umuziki oya ubwo gwego ndamaze kururengera donc umbonye mu Burundi nshobora kuba naje gusura famille nshobora kuba ndi muri business zindi zunguka nshobora kuba ndi mu iterambere ry'igihugu nkaca nkora n'uwo muziki kubera umuziki nawe urazi n'umwuga wanje kandi n'ibintu nkora kandi binjohera ariko kuvuga ngo navuye muri Amerika nje gukora umuziki ico kintu coco no cyumvira yoba yihenze kuko donc devino korera ko hano nitike yonshikana hano ndamaze kubisigura kenshi ntabwo ayo mafaranga ngana ntushobora tuvuge nk'umuntu ushobora kuriha ni nk'akarorero dushaka kuva ngaha no muri ville kuri Emilio hama ngo ucuja kurangura ibikorwa vya Samire urumva nibyo nashatse kuvuga niyo mpamvu rero kuva muri Amerika ushika hano birazimvye gose inzu zoshikiramwo inzu zobamwo amatumizi kwideplasa itiki yagukuye hari yagushika hano ivyangombwa warondeye n'amahera menshi cyane ntushobora kuzuje gukora umuziki kiretse ari nk'igikorwa kiremereye gose uvuga ati iki sinogikora mpaka ndi mu Burundi iyo sacrifice woyikora ariko ari vya bindi bisanzwe byo kuzuga gukora indirimbo ntushobora gukorera kuri ivyo biharuro nkuko bivuze nyene tukubona kenshi hari abandi bagenda bakamara nk'imyaka abandi baririmbyi b'abarundi bakamara imyaka batagarutse mu gihugu ariko wewe nta mezi ashika kura basi imisi mike cyane tukubona ubwiye wagarutse byo bari byo bikorwa byinshi biba bikuze canke famille yawe canke ibindi bindi bisanzwe ukora mekuye nyine navuze iyo umaze kuba hari ibikorwa ufise ahantu bica bisaba wame donc uri umuntu aho hantu udateba gose kuko iyo usanzwe ufise ibikorwa ahantu nk'ubu tuvuga ukorera muri ville cyangwa ukaba ufise udukorwa cyangwa ukaba ufise nk'umuntu agukorera ari muri ville bica bisaba wame utembererayo wamuvisita abo bandi rero ashaka gusanga atagikorwa na kimwe afise mu Burundi atacumvira hafise yibera iyo nyenda akigunirayo birashika yego gusanga nyene abona ko ibikorwa vyiwe vyorangurikira hariya byose yes cyane ngose rero Mtindama n'umuntu akora cyane tuko turageranya urya n'abandi baririmbyi ba diaspora uri mu bantu bakora cyane kandi uri mu bantu baduha indirimbo nziza cyane hari indirimbo wakoze iri muri system muri begano bwa gute muri melody sindi ko ari melody nta bintu by'imiziki cyane nzi ibintu vya rumba by'abakongomani ariko ijya ndirimbo iraryoshe habuze abantu presque bose bari muri industry ariko hari abafana baba bagumye bavuga ati none kumenga hari abana tavuze naduhe mbari partie ni mbari suite yayo hajya ndirimbo yaraheze kuko yaheze mengo ntiheze sinzi ko ndayibana ariko abandi bafana bayibonye abo bose bavuga ngo ndabahe part 2 bamenye ko mu Kirundi bavuga ngo abakunzi ntibaherera mu bindi kirumvikana ico safide ko ijya ndirimbo ni indirimbo yerekanye ko hari ibindi bintu ushoboye usivye amafrobeat n'izindi melody kandi uvuze ngo indirimbo y'ikongomani ahubwo gusa iri mu mudiho w'abakongomani ariko si igikongomani ikintu kirinze gikora umuntu runaka yaciye ibi y'ikirundi gusa umudiho ni bon tumenyere mu bakongomani ariko yakozwe nanje kandi ya creativity yaje gute wayumvire gute ni message tunashatse gutanga nkuko urabona je nkunda kuri indirimbo z'urukundo kandi uri positive
sinkunda kuririmba indirimbo zo guterana amajambo zibiki siguyanje nukuvuga rero ndirimbo ni message nari nshatse gutanga muri industry niyo mpamvu nashizemo amazina y'abantu benshi kandi umwe wese nagenda mushira ku gaparty donc gaca yumva kumenga aho hantu arituramwo neza indirimbo vraiment koze neza ariko hari ukuntu usanga indirimbo zawe igiye gusohora nkuko wavuze ngo ubikorwa n'ivyo vyivugira ugasanga hariho abandi bari usanga bavuze avant yuko indirimbo iba ariko we par exemple nk'indirimbo uheruka gusohora sawa twagiye tuyibona kubera iki ni vya binini navuga je sinshaka gutera induru indirimbo itarasohoka mvuga ari uko indirimbo yasohotse ubu rero niho wagezeho kuvuga ubu rero niyo mpamvu waje ndakwemerera kugira tuyivuge ko iyo ndirimbo sawa cyane kwanza tukiri ngaho nyene akantu gatonya ka sawa sinshaka kuririmbira ngwaye nawe urahe mama we dukoresha amakosa urangoye ariko ndibaza yuko abakunzi ba Isaac TV nagenda bona amachallenge menshi bagiye batandukanye ku ma TikTok ho ni ijya ndirimbo from niho wavuze ati ibikorwa birivugira kandi urabona nko kuri TikTok sije ndiko nabikora abakunzi bawe abakunzi banje canke abo baba bafise ivyo batahura mu bikorwa dukora yego cyane gose kandi ahubwo mugume mukora challenge kuri TikTok indirimbo sawa ebana cyane baza kari virus ahubwo nshasha yavutse yego bro sawa iri mu maraso y'abantu yabindi onirajayo irikirinjira yego irikirabinjira cyane gose mtinda mahonde rero twaje canke twakubonye bamwe muri periode twarimo yo kubura abantu muri industry ndavuga tukubura mu mama Miss Erika turabura some over mix kiradodora turakubonye rero kuri gushingurana iteka umuhisi Miss Erika mbega tukiri ngaho nyene Miss Erika kuri mtinda mawani yari inde urafisa akantu wari umwibukiye ko canke mbo Miss Erika nuvuga ko yari umuntu dusangiye umwuga kandi avyitwaramwo neza ugiye kuraba ijwi ryiwe ryari ijwi ryiza kujya twarahovye ikintu kinini urumva ikindi naco Miss Erika ntagiye kubesha je nari umufana w'ibikorwa vyiwe naramukunda nuko tutari bwakora n'indirimbo ariko Miss Erika naramukunda vraiment kandi ugiye kuraba ari mu baririmbyi kazi bake bahagarariye umuziki wacu w'u Burundi cyane kuko benshi tubona baza bakagenda atani imyaka itanu heza ariko Miss Erika yatanguye kuririmba je ntariyumvira no kuza mu muziki so ikintu rero no mwibukira ko canke no muvuga ko nuko yari intwari kazi yirukira amahoro vraiment yarasize amateka muri haragiye havuga amajambo menshi mu bantu bari muri entertainment sinzi warahashitse ndibaza twarakubonye baravuga kungene kuri cercle yiwe niko nabivuga bashitse ko drapeau y'u Burundi baravuga amajambo bla bla nka wewe wavyakiriye gute ndibaze ko hajya amajambo wayumvise yuko bamuhaye uburenganzira bwo gushirako idarapo ry'u Burundi mbo Jesse nta nubwo narinzi ico bisigura hanini narinzi ko sinari ico bisigura hanini nabona narinzi ko ari agateka gusa sinzi umuntu yaciye ansigura arambwira ati ujya impamvu bashize idarapo ry'u Burundi nuko yigeze kuba Miss w'u Burundi canke yo yaritoje akagera kure mu bitoje yarabaye Miss Burundi yarigeze kuba mu ma competition d'résistive yarigeze kuja muri competition ako nigeze aba Miss Burundi oya ntiyamubaye gusa ngo yaritoje mbo urabona sinzi uko amategeko abifata ushaka no gusanga kuba yari intwari y'u Burundi mu biciye mu gahago kiwe byaramuha uburenganzira bwo kugira ko gukoresha idarapo kuko idarapo amadarapo mpora tuyakoresha ukajyambara mu muziki kandi bikemegwa nibaza rero kujya batureka tukayakoresha igihugu giheje kikabona
wari umuntu giserukira muri byinshi beza ahubwo ubwo burenganzira sinzi iyo byazananye ariko kuri je nta kibazo ndayifiseko harabaye kudatahura ngo kubera iki ngo hari abo babikoreye hari abo batabikoreye wayi uwo kudatahura kw'abantu bishobora no kuba bituma biva ku bintu byinshi yego umuntu ashobora kudatahura atari uko bidatahuritse agatahura kubera ubwonko bwiwe ariko aricyo kintu bumwereka ko adategereza kubitahura hakaba n'umuntu aba ashaka juste tu babone ko azi kuvuga canke gukritika ivyo rero umuntu ashobora kukwereka ngo ntiyatahuye kandi abitahura ari kugira juste tu urusaku rwaduke mu bantu aduze amajambo nko muri iyi minsi nsigaye mbona hari amajambo menshi muri uyu muziki wacu induru nyinshi umupromota gutukana n'umuntu ugasanga kuri Facebook hariko amajambo abantu bariko barishurana mani za muratandukanya industry abaririmbyi n'abaragizi b'inka muririmbyi n'abaragizi b'inka canke impene abungere basi abungere donc hari amajambo umwungere akoresha utokoresha imbere ya mikoro canke kuri rezo sosiyo yawe iyo rero urinze ubona umuntu nk'umuntu apostinze nka postinga ngo naka n'umushenzi nk'ivyo n'ibintu udashobora gukoresha uri mu romaro kandi nk'ikindi kintu nk'abapromota benshi vraiment je singiye kuvuga amazina benshi ndabakurikirana ndabafollowinga hari gihe ushobora gusanga yapostinze ikintu kibaza est-ce que uyu muntu ni wa muntu arepresenta igihugu canke arepresenta ugasanga umuntu yapostinze uruntu rw'urujambo wo kumva n'umuntu arinda umuceri wo kumva n'umuntu ari atutse inka ari bitutsi kera nahora numva batuka inka ugasanga icyo kijamba kibwiye umuntu kandi arabipostinze umva rero ngaho niwe usanga turiko turata agaciro nariko rero ndishura kuri ivyo bintu vyuko hasigaye hari amajambo atabereye mu muziki wacu akritika ugasanga umuntu arakrititse uwundi nawe ntavyakiriye neza barishuranye baciye bacika bungere kandi barabapromota nk'uwo rero je nubwo nsaba ikiganiro vraiment nico nomo kubera bwa bwungere bwiwe yakoresheje amajambo je nkeneye guha abantu ikiganiro je nkeneye guha umuntu ikiganiro yiyubashe azompostinga nkavuga ati kanasharinga none umpostinze umuntu nawe ubwawe udatahura valeur yawe wapi hageze igihe mani tutagiteshwa umwanya n'abantu badafise ivyo barimwo donc badatahura kandi niyo mpamvu rero abantu badindira mu bintu kenshi ugasanga umuntu amaze nk'imyaka 15 ariko akundi nyene ntahinduka upfumureka gutera imbere mu muziki ariko basi mu buzima busanzwe ukunguruza canke mu myitwarire yawe ukunguruza cyane gose sivyo kuko ibihe tugezemwo tugeze mu bihe biri mu yindi myaka atari bya bihe vya kera nk'abantu rero bariko baravuga amajambo ayaca nkariya nka wewe MT na mawana kai kantu bahanura kugira ngo oriye yo gucinyiza idrapo y'u Burundi ahubwo tuyiduze n'abari hanze y'ibihugu babona yuko mu Burundi dufatanye mu nda muri industry y'umuziki icyo twokora ni juste kumenya agaciro kacu nimba uhaye umuntu ikiganiro ukamenya icuri wewe mbere yo gutanga ikiganiro n'amajambo muza kuganira nimba ari amajambo aza kubaka nimba ari amajambo aza guhanura siyo usanga YouTube zuzuye ko gushwana ugasanga ndabizi yuko ari byo bibaha views ivyo ndabizi vraiment niyo mpamvu uzorabeje nk'ibiganiro byanje nta views menshi bikunda kuronka ariko mbanzi neza ko ujya muntu yakiravye afise icyo asigaranye yego urumva se kuraba ikiganiro na comedy biratandukanye interview na comedy biratandukanye nk'ubu urashobora kuzuje twikinire comedy kandi vyojyoha kandi amaviews urayaronka ariko interview ni ikintu gitandukanye na comedy rero zamumenya canke abo bose bamenye kuja gukina comedy kuri kamera canke kuja gutanga interview kuri kamera gutanga message ego kaje kintu ruvuze nico hari abantu usanga nyene mengo bari mu mikino mengo ntibazi ivyo barimwo oriyo yuko twe dukwiye gutanga message yubaka bajye abantu badukurikiranye barakwiye kubona ati kanaka
arafise akanatubwira arafise akanadusigaranye nivyo bintu vraiment mbona vyari bikwiye kuba cancare ku ma television yego ico kintu abantu benshi bakigendereko vraiment natwe tukigendereko ko natwege birashika nta wamenya tukiri ngaho nyene rero mutima number 1 nyuma y'indirimbo yawe sawa feedback uri kubibona gute abantu bayakiriye gute bimeze gute feedback novuga ibiri ko biraza je namana mbwira abantu indirimbo zanje ntuzuyitege ko ndayisohoye ica itera induru cyane ni indirimbo zigenda zikura buke buke kandi uko zikura buke buke niko ziteba no mu bantu sinifuza kuririmba za ndirimbo zitera uruhagarara indwi imwe mu kwezi kumwe zikaba zagiye atari umuntu yibuka ko nigeze kwiririmba nshaka nkora indirimbo abantu bazomenya buke buke ariko ikwicaye mu mutima basi uyisigarane imare nk'amezi angahe ukivuga ati narakunze iyi ndirimbo ndacayifise ku mutima yego cyane iyo uri hari amahanga gupromotinga cyangwa kumenyekanisha indirimbo zawe biraborohera biroroshe kubera amarezo sosiyo niba abandi nyene ariko birashika haba hakenewe ku maradiyo ku mateleviziyo ivyo navyo bica bigenda gutyo muri hariya mbafise nk'abantu ntuma mbafise nka timu yanje nk'umuntu nshobora gutuma atigenda ku radio ukore media tour hama indirimbo iheze ironke inzira mutima mwane rero abakunzi biwe tuvuge gute nuko tutamenya ko ugiye nuko nabivuze ubwa mbere twitege yuko amazi agiye kumara gihe kingana ino mu Burundi turacamubona turacari kumwe canke ejo canke igihe ejo bishika kisubira hariya je maze ukwezi hano kwezi kuraheze ntasirikira nyene mu bintu vy'umuziki mutambona ariko kwezi kuraheze ukwezi kuraheze nuvuga rero urinze ubona amaze ukwezi burya nejo kumva nagiye birumvikana cyane cyane twashaka rero umuntu mbere yo kugira akantu bwiye abakunzi bawe abakunzi b'umuziki bakunzi ba Isaac TV na cyane uko nibo bantu benshi bakurikirana umuziki w'Uburundi ndabizi akantu rero babwiye kugira ngo babande bagusupportinga abande bakuba hafi mu gihe utari ngaha tubane dukora ama challenge y'indirimbo zawe icyo nabwira abafana b'umuziki wacu Burundi na cyane abakunzi ba Isaac TV kuko niyo turiko nama nababwiye yuko twishimiye ingufu badutera bakore subscribe wese atarayikora kandi bavisite YouTube yanje baje kwiyumviriza indirimbo tuko sawa indirimbo nziza vraiment uza kuyumviriza ntashobora kwidoga kuba peti nabo bagifisa amaraso ashushe bakunda udu challenge mugende kuri TikTok yanje mutina number 1 mu nkore challenge tubandanye dukuza virusi iyi ni virusi kandi tuzogerana kure ndabakunda ndubaha abafana b'umuziki w'u Burundi ndubaha uwo wese afise uruhara kugira ibikorwa byacu bigere kure yego cyane hama bakunzi ba Isaac TV nibaze yuko mumvise message abahaye en tout cas vraiment umuntu yaravye iganiro nibaze yuko azabwira ku ntango gushika bwihere kuko mutima mwana uko yabivuze avuga ikintu ashaka ko musigarana ibindi rero twizere ko ikiganiro mutaza gucira hagati no uza gushika kwagicira hagati aze kurabazo kibandaye aragaruka ego aza kubafatiriwe mugandazi yuko aza kugaruka bien sûr cyane hama rero tubande tumukurikirana tumuteze imbere tumufashanye kugira ngo ibikorwa vyiwe nubwo ataba ingambwe gucacu tumuteze imbere kugira ngo ibikorwa vyiwe gume biduka cyane gose sawa n'indirimbo nziza sawa n'indirimbo ifise melody nziza i-challenge zayo vraiment en tout cas abantu bamaze gukora challenge aho bari bubaho cyane turabashimiye nanje ndabashimiye abo bantu ego kubwo rero MT tugushimire cyane ku mwanya merci sana kuba mwitanze mukansanga muhira urabona swagasi kirenga kuko nari mbyutse ibi byose n'abafana bakeneye kubibona si yo mpaka ngo bamwe batubona kubisenyere basi kuntu nyene nawe uravyumva nuko biba bikenewe ni bon hama turakunda cyane Isaac TV Isaac TV niyo PJ Classic Isaac TV iri muri PJ urumva ni muri bamwe yego mubikora neza yego tugushime cyane urakoze ibikorwa byawe bizobandanye bigenda neza
merci sana yego so abakunzi ba Isaac TV rero nanje kubganje ndabashimiye ku mwanya mwiza ku rukundo mutwereka ku makomantere meza mugenera waduha so kubwo rero ndabasavye yuko mu Rwanda mushigikira umuziki ndundi mu Rwanda musupportinga abana b'igihugu kugira ejo canke hirya yejo idarapo ry'u Burundi riduge mu mahanga so ndabakunda rero cyane bye bye Isaac TV. Oh.